bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4 Plus mu nkunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno mugoro w'igenekerezo rya kabiri ukwezi no kwa gatanu uno mwaka w'2025 no musi tuje kuno mugoro bakugira ngo tubahe amakuru cyane cyane kuri situation ziri muri Uvira aho FARDC ndetse na Wazalendo bakomeza kurabana yingwe umwanya n'umwanya waguma bakozanyako ivyo navyo twaza kugaruka ko andete kugira ngo tubabwire ico bariko barapfa ku mpande zose tuvuye ngaho turaja kurabira hamwe ku ruzinduko rwakozwe na President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kisekedi kuva mu gihugu ca Kongo berekeza muri Amerika aho bagiye gusinya amasezerano imbere ya Trump. Turaza kurabira hamwe ivyayo masezerano ivyari ivyo bagiye gusinya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye twabibateguriye mwana makuru. Rero mu nkundire murabizi Simba Ndumwe mwarakantaziriye kabisa Simba Ndumwe bari kumwe n'umusanguzi kugira ngo adufashe tubashe kutahura vyimbitse ndetse asobanure n'abantu ibigiye bitandukanye. Rero mu nkunde ndamuramutse ngenda mu ikaze mwakino gano bwana musanguzi ndakuramukije cyane. Amahoro cyane bwana journaliste. Ndakuramukije nanje nizere ko uriwe neza kabisa. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose kuri runo rubuga rwa BM4 Plus. Nabo nyene nizera ko bameze neza mu vyabo no mu babo. Kandi nce ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro tugiye kuganira ko uyu munsi. Isi yose bwana journaliste uyu munsi barazi yuko President Kagame aza guhura hamwe na Kisekedi muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore gusinya amasezerano baza gusinyira imbere ya Donald Trump president w'igihugu cha Amerika wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ni namasezerano ariko aravugisha abantu benshi cyane gose kubera ko ni mu gihe ibino bihugu bibiri bisanzwe bitabanye neza birabana ayingwe ariko kandi kuri bamwe na kandi ni nakaryo keza kuri bamwe kuko baziga urukiza kuri aya masezerano agomba gusinywa na President Kisekedi hamwe na mugenzi we Kagame Paul. Bwana journaliste, imbere yuko basinya amasezerano novuga twikwitira amahoro nuko kuri agenda ngo babanza gusinya amasezerano ajanye n'ivy'amabuye y'agaciro. Bivuze ngo kubera ko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo ciyubatse ngo gifise amahinguriro ameze neza ya kijambere. Mu byo nashuye kumenya nuko ngo leta zunze ubumwe za Amerika iza gusinyisha Kisekedi yuko ngo amabuye y'agaciro azirava mu gihugu ca Kongo azobanza kuja mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo atunganywe neza ategurwe hama ashobore kuja muri Amerika n'ahandi hazoba hatandukanye azoba ari destine kugenda. Ibi rero bona journaliste jewe cyo bivuga ko nuko nta kintu na kimwe bazoba bahinduye ku mikorere y'ivyari bisanzwe bihari kuko nubundi igihugu cy'u Rwanda cyari gisanzwe ciba amabuye y'agaciro kikayakora muri Kongo hama kikayatwara mu Rwanda bakayarafina bagashobora kuja kuyadandaza mu bihugu bitandukanye canke se kubishikiriza abo ababa babahaye amakomande cyangwa basanzwe bahana aya mabuye y'agaciro. Iki rero ni kintu novuga ko ari nk'umutego ukomeye cyane gose kuri President Kisekedi ngira ngo mwabonye yuko n'abakongomani batari bake batanguye kuvyamiriza ubugingo bitaranashobora no gushigwa mu ngiro batarashobora no kubisinyira. Mu yandi majambo bwana journaliste bisa nkaho President Kisekedi agiye kwemeza ko hagomba kubaho ubusuma bweranda mu gihugu ciwe kuko nimba yarasanzwe yemeza ko
u Rwanda rusanzwe rumwiba amabuye y'agaciro hama akaba agiye kubisinyira ko amabuye y'agaciro azoza araca mu gihugu cy'u Rwanda imbere yuko aja mu bindi bihugu mu buryo bwemeye urumva ko no genda ndabite ubusuma bweranda agiye kwemeza ubusuma bweranda iki kintu rero bona journaliste aya masezerano novuga agiye gusinywa bibaye mu gihe hasanzwe hari novuga kutumvikana hagati ya FRDC n'abawazarendo muri Uvira cyane usibye ko no muri Warekare nabyumviseyo aho aba FRDC bariko banka kuja ku rugamba cyangwa se ko banka kugwana n'umwansi M23 bitwaje ngo bari mu gihe cy'agahengwe cibiganiro ngo barindire ko igihe cy'agahengwe cyatanzwe barabe ko ibiganiro bishobora kugenda neza amazi intambara ikaba yohagarara ibi nivyo rero abawazarendo batari ko barasabira ko kuko bo bavyita ko ari akagambane kukaba nkako nimba M23 itariko irubahiriza kino gihe cy'agahengwe ikabandanya igerageza kwigarurira ibice bitandukanye aba FRDC bo bagaca bazinga amaboko ngo nikorera ko ngo bari mu gihe two kwita cy'agahengwe ucubona yuko neza na neza ibyo abawazarendo bavuga batarira gusema bica byibonekeza neza yuko hariho akagambane bano ba FRDC kumbure bashobora kuba baraguzwe nk'abandi bakaba bashatse kuronka kano kajyo keza kugira ngo bashobore kuronka urwitwazo bikunde baha inzira umwansi ashobore kwigarurira ubuce butandukanye ibi rero bona journaliste nivyo biteye urujijo hagati y'abawazarendo n'aba FRDC ku buryo ku munsi w'ejo ngira twabibabwiye ko bashuye kurasana umwanya utari muto kuva saa 11 y'ubucagucagu gushika isaha 4 z'umurango bararasanye ku buryo novuga ko haci hasohogwa n'amatangazo ku mpande zose twabibabwiye mu kiganiro cyacu giheze ariko kandi hariho n'undi muwazarendo yashoboye kuvuga amajambo no kwita y'ubwenge nubwo aba FRDC bariko bakomeje kuvuga ko abawazarendo ari nkandagira bitabo ngo bataciye ku ntebe y'ishuri rero ngo n'ubujuju bafise ngo baratahuritse umwazarendo yavuze numu porte parole wa wazarendo muri groupe y'uwitwa sindamwibutse neza yavuze ko ni byiza ko aba FRDC n'abawazarendo bo kubahana kukaba nkako basanzwe basangiye umwansi ari M23 ngo rero kubona ingabo za FRDC zishobora kuba doca ku birindiro by'abawazarendo zitatanze amakuru gicongo ni kimenyetso cerekana yuko ngo aba ba M23 ari abansi b'abawazarendo kuko bituma abawazarendo batamenya ko batewe canke ari abakunzi barengana ati ni byiza rero yuko bashobora kuza baratanga amakuru mu gihe baba bagomba kurengana baca hafi y'ibirindiro by'abawazarendo ibi navyo nivyo aba FRDC baterekwa kuko aba FRDC benshi maginga ya ntibigira bemera yuko abawazarendo ari ingabo nk'izindi ntibigira babona ko abawazarendo bashoboye niyo mpamvu bisa nkaho babasuzugura kandi kubera ko n'agasuzuguro bica bituma n'abawazarendo bashaka kuyagarara ko kwerekana yuko bagatogwa n'agashavu bagashaka kwereka yuko ari ingabo nk'izindi mbere uyu muwazarendo hari ikintu yavuze kinakomeye bona journaliste aho yahakanye ko atamasasu barigira bahabwa n'aba FRDC mu gihe aba FRDC bo bavuze ko bama bahaye amasasu abawazarendo uyu muwazarendo yavuze ati twebwe nta masasu namba muri gera muduha ahubwo ngo amasasu mushobora kuba muyahereza bajya abawazarendo baguzwe na M23 urumva bona journaliste yuko ibintu ngaho hakujya ntabwo biriko biroroha biriko nuvuga biracanga abariko barabikurikiranira kure eka mbere n'abari hafi kuko gushika ubu biragoye kumenya nimba muri Uvira M23 iziramaze kwinjira canke ko itarinjira bivanye n'ukuntu abawazarendo n'aba FRDC baguma barasa nabonyene ubwabo ikindi kandi nuko burya na M23
yatangaje cese yuko igomba gufata igisagara ca Uvira yongeye kubitangaza kandi babitangaje mu gihe biboneka ko hariho novuga intege nke muri Wazalendo na FARDC kuko burya iyo hariho kutumvikana ku ngabo zibiri bisa nkaho zisangiye urugamba burya baba bashatse kugururira umwansi kabisa. Bwana Musanguzi mu kurangiza igano cyacu ariko unkunde ndagusubiza inyuma gato na cyane kubijanye n'amasezerano Paul Kagame na Kisekedi bagiye gukorera ngaha Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwa mbere watubwiye yuko mu masezerano bagiye gukora hariho gusinya kubijanye n'amabuye y'agaciro kwazozara ko ategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo wavyise ubusuma bweranda, ariko twashaka kumenya nta yandi masezerano yoba hari babagiye gusinya hagati yabo na ndirya ibi bihugu bitabanye neza, umutekano utifashe neza. Mbega ayo masezerano yo nayahe mu gihe bo yasinyaho nta bintu vyohinduka, ivyo hinduka navyo vyo ari ibihe? Bona journaliste, politike ni ndende cyane gose kandi nuvuga ko isanzwe inagoye utari umunyepolitike. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yagiriza leta ya Kongo ko isanzwe ikorana n'umugwi w'iterabwoba ndetse wakoze ubunyabwogo mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 aba FDLR abo benshi bita Interahamwe. Ni mu gihe kandi na leta ya Kongo iriko yagiriza leta y'u Rwanda ko ifashe mu mugongo uyu muhari nawo nyine w'iterabwoba M23. Urumva ko nimba koko bazoshika ku rugero rwaho baja gusinya gusinyira amasezerano y'amahoro, nibaza ko ibi byose bizoja mu maclose bazogira, ariko igihari nuko imbere yuko baja mu by'amahoro babanza gusinya amasezerano ajanye n'ivy'ubutare. Urumva ko nico jeno cita ko ari n'umutego ukomeye cyane gose kuko icari cihutirwa si ic'ubutare, kiretse nimba bemeza yuko ijya ntambara yadutse kubera ubutare. Sino icari cihutirwa kwari uko bari gukiza kwanza abakongomani bariko baricwa nabi bazira ubusa imbere yuko babanza kuja mu magaburanyama. Je byenda bita magaburanyama, kumbure naho ushobora no gusanga ari n'umutego bateze Tshisekedi ashobora gusinya ibi by'amasezerano y'ubutare hama ivy'amahoro navyo usange baciye bazana ibindi novuga amananiza bitume bamufatira ku vy'ubutare gusa ivy'amahoro navyo bamureke ni wimenye cyangwa usange hari ukundi kuntu boba babihinyanyuye. Ariko bona journaliste nkuko nama nabivuze mu biganiro byacu, ntabwo leta zunze ubumwe za Amerika yaje muri Kongo kubw'ineza y'abakongomani. Iki kabisa nguma ndagisubiramwo, leta zunze ubumwe za Amerika zivanze mu kibazo ca Kongo mu gukingira ubwa mbere inyungu zabo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Vuba cyane ari nko mu ndwiza nzokora ikiganiro ciramvuye cyane nta n'umusome ndagikora kugira ngo nerekane neza impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zashoboye kwivanga muri kino kibazo ca Kongo. Kandi impamvu novuga leta zunze ubumwe za Amerika zayitumye yinjira muri Kongo ni nayo mpamvu yatumye n'ububirigi bwinjira muri Kongo. Ikiganiro vuba cyane ndagitegura ndagishikiza badukurikirana kugira ngo batahure neza uyu mukino n'umukenyuro biriko birakogwa n'ibihugu by'abazungu hano mu gihugu ca Kongo. Kabisa turiwe turabisha amajambo mu musozo w'igano. Bwana Musanguzi, reka ndagushimire cyane kuri ayo makuru washoboye kutwegeraniriza. Reka nanjye ndagushimira cyane bwana journaliste, nizere ko mwandukundiye cyo twinjira ku mirongo y'urugamba mu biganiro bikurikira. Kabisa nko mu vyumvise turaje mu kanya gato mu mirongo y'urugamba kugira ngo tubabwire na cyane mu burere bwiye butandukanye uko vyifashe, ko umutekano wifashe. Mubane natwe mwe tubanye mu kiganiro, nizere ko twongera kubana mu kindi kiganiro. Bye bye.